zali papu nango. Nde kote Elise nango. Kote ya sima nango. Elise peda na sima nango boy. Na sima na mukoma. Moni ba besta wa carbureteur ko oya mobimba eza kuna Yes, nkuko mubibonye muri ino video twatanguye tubashiriramwo izi ni drone zibiri za AFSM 23 zakorowe na FARDC mu gihe zariko zirakora patrouille hejuru y'ikirere ca Minembwe neza na neza aho bitwa muri Mikenge niho zino drone zakorowe n'igisirikare ca FARDC ndetse inyuma y'ikorwa ry'izo ndege zibiri zitagira umudereva za M23 bavuga ko ari ama drone kamikaze. FARDC yaciye isora itangazo no ikitaraganya igira ico ibivuze ko sivyo gusa muri Masisi. FARDC yatangaje ibikomeye nyuma yo kwigarurira agace k'ingenzi hariya mu bice vya Osoba Nyungu neza na neza. Agace kakazinga ubu kamaze kuba kari mu minwe ya FARDC bidasubigamwo ijana kwijana muri make atagukekeranya ndetse atani impungenge. Muri kino kiganiro turaza kongera tuyage ku kijanye n'urusaku canke urwamo rw'amasasu rwaraye rurumvikana ijoro ryose hano mu gisagara ca Goma. Abenshi tumaze imisi tubabwira ukungene Goma yobe isugerejwe mu buryo ubucango bundi nari twamaze kubona ko hari bice vyinshi bizungurutse igisagara ca Goma byamaze kuba bishingwamwo novuga yuko ibikoho canke ama defense akomeye ya FARDC. Ikaze rero mwebwe mwese mudukurikirana raba muri mu musino video ufite nde subscribe kugira ngo uzobandanye ukurikirana ibiganiro n'amakuru zoza turabashikiriza ko ndetse ntugende udafyonze kuri like kuko ni yingenzi tuma tubaha ibiganiro ndetse bitobanuye ndetse tukayibaha ku gihe bitariko ivumbi. Ikaze ni karibu rero se tugiye kubana makino kiganiro ndizera yuko ibintu bikomeze kugenda neza mu mpande zine z'isi ho muherereye. Je nitwa DJ Black, iyi ni BF4 News. Ndagushimira cyane wowe wamaze gukora subscribe, utarabikora bikorerwa yongera ugire ko like, ujanje muri commentaire kugira ngo ushobore gushirayo intererano yawe. Inyuma yuko imbere yuko tuvuga drone zibiri za M23 zarashwe muri Minembwe neza neza exactly muri Mikenge. Zara ma drone kamikaze yarashwe na FARDC. Reka tubanze turabire hamwe ibijanye n'urwamo canke urusaku rw'amasasu rwaraye rumvikana hano mu gisagara ca Goma nkuko twagiye turabibwirwa n'ababa muri ico gisagara. Muri Goma igisagara carayemo amasasu menshi mwijoro ryakeye. Igisagara ca Goma cumvikanyemo amasasu hafi ijoro ryose bitera ubwoba mu bantu baba muri ico gisagara. Umuntu umwe yavuze ati ntitwaryamye mu karere ka Katoyi hafi ya Horebu ku musigiti nkuko amakuru menshi abivuga. Iyi nkuru y'amasasu ifitanye isano no gucanamwo hagati y'imigwi ibiri yo ya muri M23 RDF muri ako karere. Abagwanyi badahembwa bivugwa ko bariko baragerageza kurondera uburyo bwo kwibeshaho. Aha ni ku ruhande rwa M23 ndetse amakuru tumaze kuronka hariho n'umusirikare w'igihugu cy'u Rwanda yishwe na bene wabo canke nabo bari kumwe ku rugamba ngaha muri buno buce nyene bwo muri Goma yagirizwa kugambana nkuko nganda bibasomere muri ino nkuru nabateguriye. Nkuko amakuru ya gisirikare nayo abivuga, umugwanyi yitwa Tumusifu Maniraguha yishwe na bagenzi biwe bwite mu karere ka Nyiragongo mu buraruko bwa Goma. Yari yagirijwe ko yivye igice c'ivyo basahuye na bagenzi be yanka ko bagabura ndetse n'ubugambanyi bamushinja. Ubu rero bivanye n'ubuzima bubi canke ibihe bibi M23 iri kiracamwo muri bino bice, mwumve yuko nivyo kurya bikigora kuko ibice byinshi barimo usanga bigora cyane kugira ngo ivyo kurya bibashike canke ama vitayema ivyo musikara kenera kuko inzira nyinshi zisa nuko zamaze kubrokwa. Ndetse abandi makuru avuga yuko
kuri no muhari wa M23 bisa nuko ubuzima ari bubi cyane kuko bamaze iminsi bataronka n'umwanya wo koga kubera ko umwanya FARDC na Wazalendo ukivyumviriye ibagaba kw'ibitero. Ibi rero vyagiye gutuma muri zinyeshamba z'u Rwanda bamwe mu nyeshamba bataronka n'uburyo boga ku buryo twadukoko two mu mpuzu aritwo tubarembeje. M23 mu bice byose irimwo duce tuje no ngaha mu Minembwe ikibazo c'isuku kiriko kirabagora cyane kubera ko ibitero vya FARDC na Wazalendo bariko baragabwa ko umwanya ku mwanya nkuko amakuru yacu abiduha, ariko si ivyo tuje kuyaga ko vy'amasuku yaba muri M23, ariko reka twibandanirize imirongo y'urugamba. Rero ngaha mu gisagara ca Goma mwumve yuko abene gihugu ari uruhagarara kubera ko kungene imigwano iri kirahaba canke amabosa bw'amasasu komeza kumvikana nta kiziri kuratanga abene gihugu yuko Wazalendo itari kirakomeza ibitero simusiga canke ibitero shuma ngaha muri Goma ndetse no mu micungararo ya Goma, ndetse amakuru avuga yuko Wazalendo bamaze kwinjira mu gisagara ca Goma mu buryo baza nk'abinyegeje mugabo bariyo umwanya n'umwanya bashobora kuvyura uwundi muriro atari igitero shuma ahubwo ari vya bitero biri decisive ndimwe bavuga ati turateye kandi tugiye gukura umwasi kugira ngo tuhasubire. Ibi nivyo bigiye kwitegwa mu bice zino nyeshamba zafashe neza neza nko mu gisagara ca Goma nkuko amakuru yacu bandanya kubivuga. Ikindi nobabwira nuko drone zibiri za M23 zarasiwe mu Minembwe neza neza mu gace bitwa Mikenke. Ni mu gihe FARDC yabona zino ndege z'amadrone kamikaze ziko zirazunguruka hejuru y'ico kirere mu kuzihemba canke mu kuzikiza nkuko mwabonye ya video natanguye ndabashiriramwo kwabaye kuzirasa kugira ngo ntihagire ijo zishobora konona. Narijya muzi yuko hamaze iminsi hariko harabera ibitero navuga ko bikomeye cyane hariya mu Minembwe. Ibitero bimaze iminsi mu Minembwe ntibisanzwe, ni ibitero vy'inguvu nyinshi ndetse byatumye M23 igomba kuhamforsa ngaha mu Minembwe inyeshamba zaho zihari aruko bifashishije hano madrone kamikaze kugira ngo bikunde aze kwiyahurira mu bene gihugu bavuga ko ari FARDC yabishe canke barabe aho ibirindiro vya FARDC biri maze zino nyeshamba z'infiltreyo bikunde bagabeho ibitero novuga yuko, ariko ntivyabashije kuborohera kuko zino drone ndibaza naberetse video tugitangura bamaze kuzirambika hasi bazishe kabisa bazimenagoye zitarashika kuco bifuza. Tunababwira yuko tumaze imisi tubabwira kijanye nano madrone, iyo iyi drone kamikaze iramutse irashwe atacikoze ni ruhombo runini kunyesha amazigo cy'Rwanda kuko amakuru dufise nuko drone ime kamikaze igugwa umuliyoni w'amaero. Murumva yuko ari amafaranga menshi, umuliyoni w'amahera na amafaranga menshi cyane kandi gose. Rero FARDC imaze gukorora izo ndege z'abatagira abadereva za M23 yahise isora itangazo aho yiyamye cyane M23 babwira ati nta ruhusha na ruto mufise wo kuduza indege muri bino bice kuko iyo muzoduza yose tuzohita tuyikorora atacamira. Ibi niryo tangazo FARDC yahise isohora, ndetse inavuga yuko M23 iriko iraviola amasezerano ya cessez-le-feu, ariko FARDC akantu yagize nayo yari imaze imisi irakora amatake y'intuze y'amadrone vyatumye abagwanyi batari bake b'u Rwanda bahasiga ubuzima ndetse bakamaremamwo n'ubwoba. Tugomba kubirandira ko ariko izino drone zamaze kuja hasi zishwe zapfuye zarashwe zamenaguwe kubera ko zinjiye ahantu zidafitiye ububasha bwo kwinjira. Muri Masisi naho FARDC yatangaje yuko yamaze gufata agace k'ingenzi agace novuga yuko kitwa Kazinga kari mu bice vya Osobanyungu. Kano gace FARDC yamaze kuba iproclama ko yagafashe à 100% na lettre officielle rirahari yuko bamaze kukigarurira mu bice vya Osobanyungu, ndetse muri Goma niho umutekano ukomeza guhungana canke ubwo bukomeza kuba ari bwinshi kuko kano gace n'agace kari strategique ngaha aha muri Masisi n'agace kari strategique kuko aha muri Nord Kivu novuga yuko iyo FARDC igafise bizoyorohera gutegura ibitero
haba muri centre ya Masyanke mu gisagara ca Goma neza na neza bizoborohera baciye aha muri gace k'ingenzi kitwa Kazinga. Rero mwumve yuko ibintu bitoroshe, ibintu bidasanzwe, kandi dukomeza kubaronderera amakuru iyo ari hose kugira ngo dushobore kwerekana ukuri kw'ibiriko birabera ku mirongo y'urugamba. Singomba kubarambira, amazimisi ntari disponible cyane, ariko mu nkundire ndabagereze ngaha muri no ncamake n'amakuru. Shimire cyane wewe wamaze gukora subscribe aho utarabikora, bikore kugira ngo tubandanye tubana amakuru n'ibiganiro tuza turabashikiriza. Rero ntutangwe mu gufyonda subscribe ndetse na like, kumbure turongera mu bindi biganiro byacu by'uno munsi. Bye bye.